Uwabari umwana mu gakiza. Ariko umuntu akuze nakunda umuntu agira umwana mu gakiza aryoherwa bya bindi bivuga bimwe by'imigisha heza girwa iravuze okay uragiye birahindutse umwana araryoherwa agatera amahaleluya benshi cyane naho yoba atazogenda muwo mwana gusa motivation iramumotiva akumva aryohewe gusa umwana mu gakiza. Ariko umuntu akuze mu gakiza ahagarara ku ijambo iryo jambo akumva ko riri mu buzima bwiwe akumva yuko iryo jambo rishobora kumuhindura rikamuhuza n'Imana. Iryo jambo rizana amateka y'ubuzima bwiwe. Iryo jambo haleluya. Umuntu akiri umwana none umunsi yari amaze gutanga ati umunsi ntitwafashijwe abana kuko inyigisho zo kwihana inyigisho zimeze nk'izi ni bimwe Bibiliya yavuze ngo ni inda zigumye. Haleluya. Ziba ni inda zigumye zihindura abantu zimukura mu ngeso na kamere zikamuhindura. Ni kirorero ijambo ry'Imana twirabamo mu mashengero menshi cyane hari ahantu inyigisho zitaba kandi pastor agashobora kuzigisha mbere naho wagenda umukozi w'Imana ugiye kuzigisha nta mwanya n'umwe boguha bavuga ngo ucutwirukanira abantu. Kuko hari n'ahantu nigeze kugenda nigisha umunsi umwe Imana yari yampaye kuri teme y'amasengesho abantu barafashwa kabisa baraguruka baba mu bintu bikomeye bumvise ibyiza byo gusenga n'ibikurikira amasengesho abantu barafashwa baba mu bihe. Ikindi gihe Imana ibirindi ijambo rijanye n'ibyaha biri aho hantu yari karantumira ngo nzogaruke ndamubwira atego nzoza ngize ndamubwira ko nzoza arambwira ngo mugabo uze wigishe kuri teme iyi yatoya hari icyo Imana yambwiye ngo ni giki ndamubwira teme n'inyigisho zo kwigisha ngo ngo rindira nzokubarira n'uyu munsi nkarambarira. Yesu adufashe cyane kuko nari ngiye kubamagura ibintu nzigamo buramuko bwiwe kuko namenye amakuru nk'ibyo nari ngiye kuvuga yari yarafashe abantu yasengeye b'abadiyakoni bari bafise amadepo badandaza b'ibiyeri abo bari abadiyakoni b'imbere hari n'abandi bari bafise abagore babiri kandi abo nibo batanga amafaranga menshi cyane bakaba abo bari hafi yiwe. Rero uwo munsi sinari kubisiga Imana yari yanimbye nibyo nari ngiye gusambura ashabura ngo banzura imbere. Umuntu akiri umwana mu gakiza agira ibintu bye akunda inyigisho z'isi gusa ntakunda inyigisho zo mu ijuru. Iri jambo ntiwabyumvise. Umuntu akiri umwana mu gakiza yamanezerwa n'inyigisho za hano mu isi zimunezereza zimwagura zimuha ibintu zimufasha. Ibintu turabikeneye ariko ntituzohaguma igihe kirekire aho tuzoma ibihe birebire ni mu gihugu wacu cyo mu ijuru. Ariko hari umuntu abyumva ngo atari ibyo rero umuntu rero akiri umwana mu gakiza akeneye izo nyigisho za hano gusa zimufasha ariko usizamo inyigisho z'ijuru kubera zije kumukorako zimeze nk'icumu izo azirabahiga atarabahiga abana mu gakiza. Kubera umwanya wihuta kandi tukaba dufite ibitari bike reka turabe bimwe biranga abantu bakuze. Umuntu akuze agira dusomere muri Luka 2 ku murongo wa 40 turasoma mu izina rya Yesu. Luka 2:40 kandi uno mwana arakura agwiza inkomezi yuzuzwa ubwenge Imana ishimwe ubuntu bw'Imana bwari kuri we. Amen. Dusomere Luka 2:52 na turasoma mu izina rya Yesu. Kandi Yesu agwiza ubwenge no gukura no gushimwa n'Imana n'abantu. Amen. Haleluya. Ahere hamwe ugambere ujya ahereye ko 2 ku murongo wa 40 ujya ni Yohana
ngo agwize inkomezi zo mu mutima. Umuntu akuze mu gakiza arondera kugwiza inkomezi zo mu mutima. Abariko arasenga, abariko arihana icyaha, abariko arondera mu nyonga z'uhoraho, abariko arondera kugendana n'Imana. Oh, haleluya! Abariko arondera inkomezi zo mu mutima kunesha icyaha n'igisa n'icyaha kuba mu bushobozi bw'ijuru. Haleluya! Umuntu akuze arondera inkomezi zo mu mutima. Imana idufashe ngo yuzure ubwenge, kandi umuntu akuze yuzure ubwenge. Iyo umuntu atarakura nta bwenge agira, kandi iyo ubuze ubwenge si ubujuju, ariko hariho ubwenge. Imana idufashe cyane. Hari ubwenge busabwa mu burongozi, hari ubwenge busabwa mu gakiza. Abo twari kumwe ejo mu Cyarama hari umutego umuntu umwe yaranteze. Byasaba umuntu akuze, kandi uko umutego wari utezwe wari umutego ugoye cyane. Byasaba umuntu akuze ubwenge rwose, ariko kubera gukura no kugira ubwenge, Imana ishimwe, gukura no kugira ubwenge, nashobojwe kumwishyura mfashijwe no gukura hamwe n'ubwenge. Ubwenge burakenerwa. Iyo umuntu arakuze yakwijije inkomezi zo mu mutima, agira ubwenge bwo kwishura umutego uwo ari we wose baba bagusizemo, ukawutegura kandi mugiturumbuka naho wari umutego ukomeye cyane. Umuntu akuze agira ubwenge, agira ubuntu bw'Imana. Aho ku murongo wa 252 ngo Yesu ko yagize ubwenge, ngo yarushirije gushimwa n'Imana no gukura no kugira inkomezi. Iyo umuntu akuze ashimwa n'Imana kubera yaba afise umutima wo kurondera mu nyonga z'Imana. Imana ikimushima, kandi Imana imaze kumushima ucushimwa n'abantu. Iri jambo ni mwabyumvise neza. Ucushimwa n'abantu kuko ibiri muri wewe bigusunikira kugira neza abantu, kubera Imana nayo ikunezerereka. Cyo wisanga abantu bose bakukunda ko gukura. Imana idufashe cyane. Wagira amajambo y'ubwenge, amajambo yo kubahanura, amajambo yo kubaremesha, amajambo yo kububaka, amajambo yo kubakomeza. Umuntu w'umwana muri mu gakiza iyo haba ari ikintu cy'ikibazo avuga ngo ye aca kuzi inkuru mbere akazana n'ibyo musambura rwose. Ariko umuntu akuze mu gakiza avuga ati oya, abo tuzobaga bwa mutima. Haleluya! Yubaka igikorwa cy'Imana, yubaka umuryango, yubaka urugo. Iyo ahuye mu rugo hari intambara kanaka, nahereza amakosa ku mugabo cyangwa ku mugore, bose arabubaka akabasanasana akabasubirana. Umwana mu gakiza ahereza amafuti. Uzi ko umugore wawe ari umunyabafuti, wa mugabo we waramuratse ibintu ivyo n'ibibaho. No, ivyo ntawo vyihanganira. Umwana mu gakiza, ariko umuntu akuze mu gakiza uramenya ngo shetani yateye urugo agomba kurusambura, bigomba usanasane. Nahone iyo habaye ibibazo nk'ivyo kirazira guhanurira abantu muri rusange. Umwe wese umushyira ahantu ukamwigisha ukamutsindisha, uwundi ukamushyira ahantu ukamwigisha ukamutsindisha, agasaba imbabazi, ubahuza ku munota wa nyuma. Haleluya! Aho ni uzakubahuriza ku munota wa nyuma. Umwe wese asaba imbabazi, uwundi yemera, uwundi yaciye bugufi, umwe wawe mweretse aho yihendeye, uwundi yamweretse icyo utegerezwa gukora. Bose hariya bururukijwe n'ijambo ry'Imana. Umwe wese yaciye bugufi, ukabahuza rero. Uwo aba ari umuntu akuze kandi afise ubwenge bwo guhanura. Tudoze cyubahiro cy'Umwami Yesu. Umwana rero mu gakiza, abapastori hari n'abana bagakiza. Nivyo hari n'abana bari mu gakiza mu bapastori ubabona, kandi ari abana b'apepe. Nukambwe pastori bivana naho yasengewe n'icyatumye asengerwa. Imana idufashe cyane. Umuntu akuze mu
icyambere kimuranga arahindukira agahinduka nawe agahindura abandi. Ategerezwa guhinduka uko yari kera siko ari, ategerezwa kugira impinduka abantu bose bakamubona ngo by'ukuri yarahindutse. Ategerezwa guhinduka akagira ishusho n'inyifato itandukanye n'iya kahise. Iri jambo ni mwabyumvise neza. Birashoboka igituma bamwe mutashobora no kuryumva no kubera bamwe batarahinduka ngo bahinduke neza mbere. Ariko nagomba kugira irindi nongere ndasubiremo. Umuntu akunze mu gakiza ibintu bimuranga. Ubwambere arahinduka, inyigisho ziramuhindura, agakiza karamuhindura, inyifato uwahora urudukana amajambo mu kuvuga kitonda, uwahora ashavura akavugana umugwaneza, uwahora adasaba imbabazi agaca bugufi, umugabo agasaba imbabazi umugore agasaba imbabazi umugabo, bakubaka urugo. Icyo ni ikimenyetso kiranga abantu bariko barakura mu gakiza. Abantu batarakura mu gakiza rero iyo bakize icyo bafatwa ngo niwe yantanguye umugabo n'umugore yasaza, urabona barakura mu gakiza. Kuko umuntu yakoze mu gakiza ubwa mbere bw'iyo mubana muri babiri muba musabwa gufashanya kugira ngo mutoshikane mu gihugu cyo mu ijuru. Igihe rero Shetani aronderawe akatera umugabo cyangwa atera umugore, uri umugabo uvuga ati sinomuheba ndagwana intambara nayo, naho yaba yagize amakosa urayiremeka wewe kugira ngo ave mu icyo kibazo. Sasa iyo umuntu batarakora mugakiza kugira ati jewe yomba abahanza abahima abajiji abakoroka hari arakubwira iyapfa titwebwe no subutu ntituri kwako twebwe akaca gutangara. Abapepe mukakiza abo abapepe mukakiza. Umuntu akuze ntarabu wariwe ahubwo araba kuba bari kumwe n'umuryango bofatanya mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Ariko nta muntu akarafasha. Imana ishimwe. Umuntu akuze ntasunikwa ntayo kwicakora. Arashobora kuraba nako uziko ngaha mbona hari ikintu kibura kwe abaho ari kariyumvira ahari mu rusengero ahari muri korale icyo yokora atarinze kuvuga ngo kora ikinana we frere Diodoni we kora iki we aribwiriza afise mpemu yera imere kibikwiye. Iyo umuntu akuza mubabona ibibere azanihishurirwa aribwira abakozi b'Imana, aribwira ibyaro gukura mu gakiza. Ntasunikwa rero ntahindwa. Yesu adufashe rero aremesha abantu. Dusomere Abifilipi 2 n'amajambo menshi udusiga soba kubasi ku murongo wa 14 na 16. Abifilipi 2 14-16. Mugabo ni waronka umwanya were ku murongo waho wa 3. Abifilipi 2 uze guhora ku wa 3 ubandanye ugeze ku 16. Kubera umwanya uri kuradusiga wihuta cyane uze guhera soma ku 14 na 16 ugeze ku 16. Sawa. Mukore cyose atakwidodomba, umuntu akuze ataguharira, umuntu akuze ntaharira, kugira ngo ntimugire umugayo cyangwa akarohe muba abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe bagoramye b'ibidambidambi abo mubonekiramo nk'amatara n'isi mwerekana ijambo ry'ubugingo. Iri jambo sinzi ko mwabyumvise neza. Mfasha urisubiremo. Kurikirana iri jambo mfasha. Soma kandi. Mukore byose atakwidodomba. Iyo umuntu akuze nakora ibikorwa yidodomba. Barambonera. Bababwiye jewe. Reka. Ataguhariye. Iwarira mu gikorwa. Kugira ngo ntimugire umugayo cyane akaro. Ubikore kuba umuntu atagakwa gukora ibikorwa kugira ngo nuboneke ko umugayo cyane akarohe. Kugira ngo mube abana b'Imana batagira agasembwa. Ibyo nibyo bizotuma tuba abana b'Imana batagira agasembwa. Haleluya. Amen. Hagati y'abiki gihe
mubonekeramo nk'amatara. Umenye yuko turi amatara ku isi. Haleluya. Mwerekana ijambo ry'ubugingo. Muvyo mukora byose mwerekana ijambo ry'ubugingo ryo kugororoka. Kugira ngo mbone ico nzokwirata ku munsi wa Kristo. Ibyo ukora byose ubikora uvuga ati intumbero yanjye ndagomba icyo nzokwirata kuri wa munsi nzoshika imbere y'Imana. Haleluya. Ndagomba icyo nzokwirata. Haleluya. Ukore nk'umuntu yiteze ko azoshika imbere y'Imana akagororerwa, Imana ikamubwira ati nukuri wabaye umwizigirwa mwiza imbere y'umugabo wawe, imbere y'umwana wawe, imbere y'abo muvukana, imbere y'abo mu rupangu. Kora nk'umuntu yiteze kuzotanga raporo nziza imbere ya data wa twese. Haleluya. Kandi ntatamijwe n'ubusa. Pawulo ntiyirukira ubusa kandi ntiyatamiye ubusa. Ariko asangwa wiye gusukwa ku kimazi c'ukwizera kwanyu. Shaka ugeze ngaho. Soma Abikolosayi 3:22-23. Abikolosayi 3. Gatatu, 23-24. Nyarutsa. Ibyo mukora byose Yego. mubikore bivuye mu mutima. Yego cyane. Nk'abakorera shobuja. Abakorera shobuja. Nimube nk'abakorera abantu. Oya. Muzi yuko muzohabwa impera na shobuja mukuru. Haleluya. Niyo wa mwandu. Shobuja uwo Kristo. Haleluya. Niwe mukorera. Amen. Ariko nta muntu yadoze icyubahiro cyose. Ibi we turakora umuntu akuze. Akora nk'ukorera Imana adakorera iki? Ntakora ngo yereke pasiteri, ntakora ngo yerekane mu bugwi, ntakora ngo yereke, akora nk'ukorera shebuja mukuru kuko azi neza ko cyagihe azohabwa ingero na shebuja. Haleluya. Uwo ni umuntu akuze. Tucagagure tunyaruke numva afise ibintu byinshi. Abikorinto ba 2:11-2. Ipfuwe cy'Imana yo gukorera Imana. Nyatsi. Abikorinto ba 2:11-2. Baravuga ngo mbafuhira ifuhe yo kubwima. Yego. Kuko nabahaye umugabo umwe. Yego. Niwe Kristo. Yego. Ngo ndabamushingire mumeze nk'inkumi itunganye. Pawulo yaravuze ipuhe yo kuzoshikana umugeni wa Kristo imbere y'Imana. Ipuhe mu rubiganiro. Yagenda apfuhagira agomba kunigana kugira ngo azoshikane umugeni wa Kristo imbere y'Imana atagasenga ngo ameze nk'inkumi itunganye itigeze kumenya umugabo. Agira ipfuhe muri make. Agira ipfuhe ry'umurimo, agira ipfuhe ry'amasengesho, agira ipfuhe ry'ibikorwa biriko birapfa. Maze kumva izo nkuru nca nicara ngaho ndarira. Mari iminsi mbabaye nisonzesha. Ne umuntu akuze amaze kumva amakuru iwabo yuko igisagara cy'iwabo kiriko kirapfa. Nehemiya yaciye abura amahoro ararira kubera yumvise igisagara cy'iwabo cyahindutse umusaka. Mbega uwo muntu yaravuze ipfuhe ry'igikorwa ry'Imana cyane. Nsengera imbere y'Imana Fata umwanya wo gusenga no kurira ndambarara imbere y'Imana. Umuntu akuze agira ipfuhe. Soma 2:2 ugeze kuri 4. Aho nyene Nehemiya. Nuko umwami arambaza ati mbega kubabaye wirabura niwe kandi utagwaye. Ibyo nibiterwa n'ikindi atari umubabaro wo mu mutima. Ndaheze ngira ubwoba bwinshi. Ndamwishyura ati mwami nyaguhora ku ngoma, mbega nobura kwiraburanirwa igisagara cy'abasogokuruza aho bahambwe cyarabaye amatongo kandi amarembo yacu arahiye. Nehemiya amaze kumva amakuru yariburanirwa arayiburanirwa arabura amahoro arahagarika kurya mbere yagera imbere y'umwami akabyerekana ati habaye iki ko mbona hari ibintu byahindutse. Ati nobura byoreka guhinduka gute iwacu igisagara cyarahiye. Umuntu akuze iyo abonye ibikorwa by'Imana bipfuye arababara. Mami dufashe cyane arababara.
dawidi amaze kubona goliyati ariko aracokora ubwoko bw'abisirayeli imana irufashe cyane yaciye aravuga ngo ntibishoboka sinshobora kwihangana uyu muntu acokora abana b'imana kubera yafise ubushobozi imana yamuha atariheba aja guhangana na goliyati ariheba haleluya kugira ngo akure igitutsi mu bisirayeli wakumvise ijambo yihebye kugira ngo akure igitutsi mu bisirayeli iyo umuntu akunze mu gakiza arondera ikintu gifuka kandi gishikamisha igikorwa cy'imana aravuga ngo ntibishoboka ntegerezwa gukura igitutsi mu bisirayeli umuntu akunze mu gakiza